nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka mweranda. Azwa mukama. Muri rya minsi Yezu yabwiye abigishwa biwe abageraniriza ati, mbega impumyi yoshobora kwereka iyindi inzira ntizogwa zompi mu manga? Nta mwigishwa aruta umwigisha, ariko umwigishwa nyawe wese azomera nk'umwigisha wiwe. Ni kuki ubona akatsi kari mu jisho rya mwene wanyu, ntubone urugiga ruri mu ryawe? Kibure, bishobora bite ko ubwira mwene wanyu uti, mugenzi, hinge ndagutosora akatsi kari mu jisho ryawe, wewe utabona urugiga ruri mu jisho ryawe? Wamwangushiwe, banza ukure urugiga ruri mu ryawe, hanyuma ubone gukura akatsi kari mu jisho rya mwene wanyu. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu gisoma ca mbere mw'ibaruwa tumaze iminsi turiko turazirikana rya mbere ry'umutumwa Pawulo yandikiye abakorenti, turumvise mu kubandanya agerageza kwereka abanyekorenti ico arangura ingene akirangura, kugira ni ku bintu baza baramutora ko amanegurwa bavuga bati, Pawulo umenga n'umuntu ahitanisha vyose, ku ruhande rumwe ukamenga arorohereje abapagani, urundi ruhande ukamenga ariko yorohereza abakristo bavuye mu bayahudi, bagaca bagomba kumugira nk'uko umenga n'umuntu ari umuntu ntamba, umenga aguma atambikiza ku mpande zose, ariko akabereka yuko atari umu opportuniste nk'uko babivuga mu gifaransa, ahubwo ko ari umuntu yuzuye umwidegemvyo, ariko arondera ingene ku mpande zose uko bishoboka kose abantu abegereza Yezu Kristo. Kandi ngo mu kugira gutyo afise igihagararo kidasanzwe wenyene yumvishijwe na Yezu Kristo, kuko ari we yamuhaye ubutumwa. Para nico gituma mugira nti mubona avugana ugushira amanga kwinshi kandi n'umwidegemvyo mwinshi cane, kubera yuko arazi uwamutoye, arazi aho yamukuye, arazi ingene bahuye, ingene bibonaniye, kandi arazi n'ingene yamariko aramugendera agaheza akamwumvisha. Yarasanzwe afise ubutumwa budasanzwe bwo gufasha mugira ni gutanguza ama ekleziya, kuyakomeza kugira ngo mu ntango ekleziya ironke ishingiro ryo kugira ngo n'abandi bazoza mu nyuma bamenye aho bafatira. Ni ingabirano yahawe n'Imana, kandi ivyo akavyumva akabishimira Imana, akagira ati, si vyo nihaye, tiyaba ari vyo nari nihaye norondera impembo muri mwebwe nyene mukaza murampemba, kuko ico gihe hari abantu babigisha bigisha ibintu vya filozofiya canke n'ibindi bintu vyose vy'ivyiyumviro, bakaza rero barahembwa nabo bigisha, bakabigisha ibintu bakaryoherwa mu bakabahemba. Paulo akagira ati, jewe si jewe navyitoreye, ni umukama yabintoreye, ushimara ko ari yabintoreye, nta n'impembo ndabasaba, kuko ndazi uzompemba. Aha nagomba ubwa mbere mu kungene Pawulo yishura ivyo bibazo vy'abanyekorenti, tubonereho kubona igihagararo ciza c'umutumwa. Bwa mbere umutumwa wese ashaka kugira igihagararo ciza mu gihugu c'Imana, ni vyiza yuko yumva icamuhagurukije, uwamuhagurukije, uwamuhaye ubutumwa uwo ari we. Bishobora kuba biciye kuri naka n'ivyo akagira ati, ndaguhaye ubutumwa kuko agufise kw'ijambo, ariko hejuru yiwe ukumva uti, ndumvise ikintu Imana indungitsemo. Tugire Kristo. Ahandi ho uruha n'ingoga, uhura n'ingorane nyinshi, uhura n'amageragezwa, ugahura n'inyosha mbi, ugasanga n'ahantu mbere urahamaze umwanya muremure nk'uko iwanje muri Radio Maria abantu basigaye banyidogera bati ngo mbe urya niwe yama ariko arakora ubutumwa hajya wenyine.
mpora numva bamwe babyidoga. Ugasanga ivyo vyose wewe utumva neza uwahakuzanye. Aha Pawulo agize ngo nico gituma ntarondera guhembwa namwe. Nukuvuga iki? Ntarondera kumva umenga Imana ihari kuko ababwira ubutumwa bamuhembye. Oya, arazi uwamuhagurukije, niwe yishimikiza. Nukuri kose ukaza mbere yo gukora ubutumwa ngahamusamirize. Hari abantu barambona bahagurutswa nuko bazanywe n'ivy'ishure, kamara umwanya bakagenda, n'uwundi aje n'ivyo bigaca ku wundi, akaza ariko ahasanze umugenzi abikunda nawe agatangura kubikundiramwo. Hari uwuza kumburagira ati mpora numva nk'ibitsamana yigisha bikankora ku mutima, ndaje. Hari uwuza agira ati ibintu by'imvo nyinshi bishobora kuduhagurutsa tukagenda gukora mu butumwa bunaka. Mugabo hejuru y'ivyo kumbure ubutumwa buba bwaciye kukabwiyumvamo, utaduze ngo wumve yuko uri connecte kuri Yesu, ubanza guhura n'ibintu bigukanga vyinshi. Bigukanga vyinshi, kuko rero udashingiye muri we birakurya umutima, bikagutera ubwoba, kuko umenga urindira ukezwa, uhayagizwa, ushimirwa, uhabwa impera nabo muri kumwe canke abo bikorera, ugaca utakaza umwidegemvyo wawe, ugaca utakaza inguvu. Kuko ntuze witege gukora ubutumwa ngo ugire igihagararo ciza c'umutumwa utiteguriye kurinda ibintu vyose muzohurira ku nzira. Harahandi ijambo ry'Imana ribivuga mu gitabo c'ubwitonzi ngo mwananje ukaba ushaka gukorera umukama, ngo itegura ugire umutima urinda ukomeye. Si umutima w'umutimbayo yasivyo, si umutima w'ikirara oya sivyo, ni umutima ugumuzirikana uwagutoreye ubwo butumwa akahakuzana. Ni umutima ugumuzirikana uti ndiko nkorana nande, ndiko nshaka gushika he, ndi kumwe nande, ninde nye n'ibi vyose, ninde azobihagarikira gushika ku musozo. Aha ndiho uterera hasi n'ingoga. Nigiye kumbure utoba utereye hasi ngo nuko bihe vyuragiye, ugasanga utereye hafi mu kubiheberamwo, mu kubikora nabi uko bije kose, uko bimeze kose, nko bavuga mu gifaransa vaye que vaye, utigera wumva umenga wobizanamwo umuzirikanyi mushasha, kumva akantu gashasha mutima ashatse gukora mu butumwa, kubera umwidegemvyo ufise muri wewe. Hano uzobona umenga agomba gukora ikintu umwanya wose abandi benaka aza kuyumvira gute, baza kuma critique, ugaca usanga umenga uraboshe. Pawulo akagira ati nta numwe ashobora kubaho umwidegemvyo Kristo yampaye. Nico gituma mbere si umwidegemvyo kugira ngo ce nkora ibintu uko ndabishaka, nkora ndondera kugira ngo numve yuko bamwe n'abandi uko bameze kose nobabera akaryo kuko bahura na Yesu, bamenyana na Yesu. Ngo mu bakomeye nabaye ukomeye, ti mu bantu bagoyagoya nigize umwe muri bo nabaye nk'ugoyagoya, kugira ngo bashobore kumva ko Imana ibagendeye, nabi Imana itabanka. Hanyuma kandi agaca avuga ati nibwo buryo bwanje bwo kurwana. Naha rero nako ndavuga yuko umuntu wese agomba gukorera umukama hari intambara yitegurira. Iyo ntambara mbere igasaba rimwe rimwe gufata ingingo zikomeye zo gushobora kwikarira tugere Kristo. Hari abantu tubambukirwa rwose no gukarira abandi, mugabo bikatugora kwikarira. Kandi Imana igashima mbere umuntu yopfuma yikarira, akifata ku ingingo zikomeye, akaba arahigura kugira bavuga mu gifaransa kuri wewe nyene, kugira ngo arondere gushimisha Imana no kurondera ineza mu bandi. Hari
hari abantu ubona yuko vy'ukuri bafise ubuzima umenga sinzi ingene Imana yabutoye, ukabona yuko n'ubuzima busaba yuko bamenya kwitsinda, kwiheba, guheba ibintu kugira ngo babeho kubw'abandi. Tugire Kristo. Nkora ndaba rimwe rimwe kuko nagiye ndakorera hafi y'abepiskopi, nkabona ingene abepiskopi bacu bantunga umwanya ndabavuge gato, ingene bafise ubuzima. Iyo babona kujya mu bantu umenga n'abantu bamerewe neza bahatari, sinzi rimwe rimwe hari usanga bariko baranatera inkuru zigeze kuntera umparambwira ati ngo mbe pati ngo burya jewe ngo urazi umuvunyi wanje. Ni wowe Gamusenyi? Nijye umuvunyi wanje ngo ni Bikira Mariya yabonye amagorwa yose. Bikira Mariya yabonye amagorwa yose. Kabona yuko ari abantu tuzogira ubuzima. Numvise Pawulo agira ati ngo yamara mbabaza umubiri wanje ngo ndawugira umuja kugira ngo naho mbaye umwigishwa w'abandi jewe simba igicibwa. Uko niko niruka, wariko ngo si nk'utazi yaje kugira vision, kumva uti nshaka gushika ngaha kandi ko shaka kuhashika, sinemera ko hari ibintu bizonsamaza mu nzira. Uko niko nkubitana ibipfunsi ariko si nk'uwubusha. Ni ukuvuga ingene agwana kugira ngo arondere gushika aho Imana ishaka kumushikana n'abo bose Imana yamuragije. Ndavuga abepiskopi, ukabona intambara bagwana muri ekleziya, ukabona ingene bategerezwa kwibagira ubuzima bwabo n'ababo, ukabona yuko n'umuntu vy'ukuri ubuzima bwiwe bwose none wowe uronka akanya k'ubuzima bwawe kwiwawe ryari? Birahemba abapatiri rimwe rimwe ukadusanga twagiye ku kiyaga gufata akayaga mukaduhita kabura n'ako kanya. Kubera iki? Kubera urukundo akunda Kristo, kubera urukundo afitiye umuryango w'abana b'Imana, kubera urukundo afitiye umuryango w'abana b'Imana. Ukabona ingene n'igihe cose navuga niko tuba tuza turabasabira iminsi yose akwatana. Bamara abantu mbenga bari mu bintu by'ingorane, abantu bose barondera kuko bafise kw'ingorane, abapatiri ingorane, ababikira, barayika, baki, abakuru b'intwara, baki bose. Ni gako uzosanga hari umuntu aja amubwira ati ngo turi nazi Imana bya bindi byarakunze. Ni gaki mugabo nk'ivyo rero utazi uwabigutoreye, haragira igihe nk'umuntu magara make urashobora kuvunika ukananirwa. Kazumva n'abatumwa rimwe rimwe bamwe byabataye kuba amazi, kwama dusabiranira kugira ngo mu kubaho kwacu twame twumva ko vy'ukuri mu byo turimwo dushingiye kuri Kristo uko tubishobora kose, ngo biduhe umwidegemvyo n'inguvu zo gushobora kurinda ivyo vyose bishobora gutambama imbere yacu, bigomba kutubuza aho dushaka gushika n'aho dushaka gushikana ubutumwa Imana yaturagije, ivy'Imana yadushinze, ab'Imana yadushinze. Bisaba rero n'izo ntambara zose zo kwitsinda no mu bintu bimwe bimwe, ibi twumvise Pawulo agira ngo no ku mubiri ndamenya kwitsinda, ni ukuvuga ibintu umenga wari kuba mu maraho ukoroherwa, mugabo ukemera ukabirinda, uburuhe, ingwara, imisonga, mugabo ukagira uti igikuru numve ko tujabutse heza muco Imana ishaka kiza gisumbirije. Nibitwumvise na Yesu avuga akagira mu nkuru nziza akagira ati kuki witwararika ubwa mbere kwihutira kubona akatsi kari muri ico rya mwene wanyu ugomba kumutosora wewe udakuye urugiga rusanzwe ruri mu giwawe. Kumwe nanjye mvuga umuntu ari très exigeant vis-à-vis de lui, amenya kwikarira kugira ngo agira icyo avuyemwo n'icyo amariye abandi. Rero uyu muntu agomba gukura akatsi muri mugenzi we mushinga, mugabo atazi yuko afise urugigazo bigira gute ntavyo azoshobora. Bivuga yuko ico kumbura ushobora gusanga ngomba gukariramwo uwundi kugira ngo agorore uku amere uko ndamushaka,
mbanze ndakirondere iwanje. Sinzi wigeze kuvuga ati il faut d'abord soi-même incarner le changement que l'on veut chez les autres. Il faut d'abord incarner en soi-même le changement que l'on cherche chez les autres. Dusaba Mukama kugira ngo uko tuba twifuza ko abandi bo tugororokera, twebwe ubwa mbere tubanze tugororokera abandi, bizoca byizana bikurikira. Amen.